Kuri uyu munsi akawuto k'umukama kazoba icyubahiro n'inahazwa, ikizokwama mu gihugu kizoba ininahazwa n'umwakaka w'abazoba barokotse muri Israel. Niho rero uwuzoba yagumye i Siyoni n'uwasigaye i Yerusalemu bazokwitwa aberanda, bose bazokwandikirwa i Yerusalemu kugira ngo babeho. Umukama niyamara kuhagira abakobwa ba Siyoni umwanda wabo, akoza Yerusalemu amaraso yahasheshwe akoresheje umutima w'ingingo n'umutima utemutongora, umukama azoremera ku musozi Siyoni wose no kuba azohakoranira igicu kumutanga n'umwotsi w'imbeya z'umuriro mu ijoro, kuko ikininahaye cyose kizotwikirwa. Ikininahaye cyose kizotwikirwa. Azoba icyugamo gitanga igitutu kigakinga ubushuhe ku murango, n'icyugamo cy'ukugamamwo igihuhusi n'imvura, umukama akituroza. Turi imbere y'umukama kuri uyu munsi w'152, n'umunsi mushasha duhawe. Turasabye ngo Imana mushobora byose, yo yiri isoko ry'ubuzima bwiza dukeneye, ihangaza ubuzima bwacu. Niyo iduteye iteka ryo kubona umunsi mushasha. N'umunsi ugira kabiri, kandi akaba ari igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026, ukaba n'umunsi ugira 152 muri uwo mwaka ugizwe n'iminsi 365. Ikaze abari hafi n'abari kure, ikaze mwese abana bamushobora byose, mwatoranirijwe n'Uwiteka kuri iki gicaniro cy'inama. Ndabasabiye umugisha w'Imana, ndabasabiye umugwiza, ndabasabiye umunezero, kandi asabye ngo Imana mushobora byose iduhe kuba akabuto k'umukama.
iduhe kuba muri ubu bwugamo bw'Uwiteka, iduhe kuba muri ubu bwugamo buturinda ibihuhusi, intambara, imituragaro, imvura n'ibindi. Uku kwezi kwa gatandatu turimo ni ukwezi bujya kudasanzwe, amahirwe kuri Barakeli, kugwana ingwano z'Imana kandi ugatsinda, kutemera kwiga icyubahiro cy'Imana kivogererwa muri wowe, kutemera ko ubwiza bw'Imana butandukanye n'ubuzima bwawe, kutemera ko ububasha bw'Imana buba kure y'ubuzima bwawe. Umugisha w'Imana ni kimwe mu bikwiye guhurumbirwa mu buzima bwacu. Umugisha w'Imana ni kimwe mu bikwiye kuronderwa n'amarangamutima yacu. Ntabwo dukwiye gufata minenegwe ineza y'Imana muri twebwe. Uku kwezi kwa gatandatu umunyamugisha ninde? Ni uwurondera gukunda adaharanira gukundwa, ni uwurondera kunezereza n'ukuri kw'ijambo ry'Imana adaharanira kunezereza n'ubutunzi bugaragara, kuko ibigaragara birahera, wabishaka utabishaka. Bishobora kuba atari nabyo byaheza akaba ari wowe uhera. Ibigaragara bishobora kumara umwanya urumara, ariko ineza y'Imana ntihera. None rero ko wabyutse muri izamu ryo hagati ya 6 na 9, turacari 6 z'ijoro, ndagusabye usenge, kandi usenga isaha, senga isengesho, senga imbere yo gusenga, usenge uri kurasenga, usenge ni nyuma yo gusenga, usenga ubigira ubuzima, nk'uko ifi itova mu mazi ngo ibandanye ibaho, aba ariko wumva ko uvuye mu masengesho utobandanye ubaho. Nk'uko utokubahuka ukagufunga imwemu zawe ukomeze ubeho, niko utonubahuka no kwitandukanya n'amasengesho ngo wizigire kubaho neza. Cyo tubyuka dusaba Imana ni kimwe n'uburinzi bwayo ku buzima bwacu, kandi mwumve ko kuba ku gicaniro cy'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwawe ari ibintu by'agaciro, ni ibintu by'ingenzi. Nezerwa kuko Umukama ari hafi y'abamwubaha bose. Ndabizi neza ko tuje kuri iki gicaniro dufise imitwaro itandukanye. Hari abazanye umubavu w'amashimwe, hariho n'abazanye umubavu wo gutaka, hari abazanye icyacumi, hariho n'abaje gusaba omeze mbikure mbikozane. Twese dufise agaciro mu nyunga h'Umukama, twese dufise agaciro mu izina rya Yesu Kristo, twese dufise agaciro mu bumwe bw'ubutatu bwa Imana imwe rudende.
reka ndabasabe dukirutse umutima wacu. Wumve neza ko ijambo ugiye kuvuga ryakirwa nk'ikintu gikomeye mu bwami bw'Imana cyangwa ku gicaniro cyo mu ijuru. Ariko nurivuga no kwizera kandi urivuga no mutima uciye bugufi ubaha Imana kandi utinya Imana rwose. Ibisigaye ibyo kwitunatuna, ibyo kwigunga, ibyo kwisuzugura ubikureho. Ureke ukuboko k'Uwiteka ukorere ubuzima bwawe. Byahundagaje amarangamutima wawe ubikureho. Kandi nukuri pe turaje gusaba umugisha Imana. Idutera iteka abantu dutanguka ukwezi kwa gatandatu atacyo dufishe. Twumve neza ko icyo dufise ari ukuri ku ijambo ry'Imana nicyo tugiye guhabwa. Ushaka ubutanguka ukwezi kwa gatandatu uvuga uti none ko umwaka ugiye hagati na hagati ntarabona agacu kandi nari nzi ko ibintu bizoba biri mawe. Humura kuko warize uri mu butayu ndakumva manuwe no kukumara intimba inumire icecekere. Ushaka kuvana mu kwezi kwa mbere uri ko wirukanga no kutajyajyanya Imana kimwe muri 10, kutajyajyanya ikikanwa ry'aboro, kwiruka urondera Imana, unyotegwa Imana, ushaka ko yovuga uko yo kwishura. Yari visi urondera amagara meza gukugwa kw'ingwara runaka kubaka rukaguma kubya rugaheka. Humura. Muririmbyi yaravuze ngo igihe cyose nzoba nkiriho sinzotinya kwishingira inabi. Natwe dusenge tubwire Imana ko tuzokwama tuyiririmba. Mukamanza ndakuririmba iminsi yose y'ubuzima bwanje. Nsamashimagiza izina ryawe kuko atawundi wanye nawe Mana. Kuko ibyiza wamundasa Mana ni byinshi cyane ntako nobivuga. Kuko iteka waneye Mana risumba ayandi mateka yose. Bigomba canke byoroha umva mbabwire. Nsamama imbazi Imana yanje shemeza izina ryayo rudasumbwa. Ibiremwa byose yiremeye n'ibizotangwa kuyishimagiza. Majuru musamirizi mundu abana bayo bayiririmbire. Inyamaswa ziyitambire biyaga imisozi byiyereke. Jewe nzoguruka maze ndirimbire Imana. Jewe nzoguruka maze ndirimbire Imana. Nambe niyereke ndayiririmbe rirenge. Ndayiyage kuko irahambaye nta yindi Mana iwanye nayo. Iyo niyiduhaye kubona umunsi w'152. Iyo niyo yatwereje kuba abana bayo basamuragwa ubwiza bwayo abaraganwa kumwe na Kristo umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Muze tuyihimbaze. Nta yindi mpamvu ukwiye guhimbaza Uwiteka. Umutima wacu
himbaza Imana yo mukiza wanje. Himbaza Imana mushaha wanje, kuko Mukama ari muzima, ubwiza bwiwe busumba byose. Himbaza Imana mushaha wanje, yaremye umuntu mw'ishusho yiwe, yaremye umuntu mw'ishusho yayo, icayimuha ibimutunga. Yaremye izuba hamwe n'ukwezi ngo biboneshe bitanga ibihe, umuntu nawe baje gukora. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dawa twese uvyagiye mw'ijuru, wowe uri Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, urakaninazo cyane aho ugiye ku ntebe yawe y'icubahiro Mukama, kuko ni wowe wabishatse twebwe abana bawe tuba turiho turi bazima kuri iyi saha. Ntabwo ari impuhwe z'isi n'umwami wayo byatumye tubaho, ntabwo ari ubwishyu bw'amafaranga, ntabwo ari ubwiza dufise, ntabwo ari imiryango ikomeye tuvukamo. Ni ubuntu bwawe Papa, n'imbabazi zawe Papa. Mukama, raba iki gisabisho gikomotse Mukami ku mutima wanje. Mukama, umva gusenga kuri mu mutima w'umwana waduhuriye kuri iki gicaniro cya saa sita z'ijoro, mwiza mujyi hagati ya saa sita na saa cyenda. Amaraso ya Kristu natweze rwose, akaji ka Yesu Kristu nikongorera amarangamutima yacu, ubugwayi nibuhunge mu izina rya Yesu Kristu, umubabaro n'ugenda umunezero winjire, agahinda nikagenda gahimbare tugahabwe, ubukene nibugenda ubutunzi butuvogere. Ubu ntibizoza twebwe nta kizodutanya, kuko Imana yadukunze cyane bitagira urugero, niyo yageza itanga Kristo Yesu ngo adukize. Kuko namenye kw'inkunda jewe nzosa niyo buhungiro. Tuguhungiye ko Mukama, kuko ari we buhungiro. Ninegwa nkagwa mu cyaha, nzatabaza Imana, koko nzikubita imbere yayo, nayiza mbabarira, insubiza mu nzira, kandi ndonsa agakiza. Kubwo namenye kw'inkunda cyenda yihungira ko, kuko niyo buhungiro.
Mukama nahise guhungira kuri wewe. Ni wowe ubuzima bwanjye, ni wowe utera iteka abagutabaza bose, ni wowe utetura abakwambaza ukabatandukanya n'ibitetego bitandukanye, kandi ugatatura imanza zabo zase gutata. Angaza twebwe abasabyi bawe, nezereza twebwe aberanda bawe, nezereza twebwe basamuragwa ubwiza bwawe. Twaciye bugufi tugusaba ikigongo ku bicumuro byacu, twaretse kuryama muri bya bitanda n'amashuka waduha, kugira ngo tuze kuri iki gicaniro wumve gutaka kuri mu mutima wacu, weze udutera iteka udutandukanye n'ibitetegwe bitandukanye. Mukama gira imbabazi, Mukama gira imbabazi, Mukama gira imbabazi. Kama Yesu Kristo umukunzi mwiza, iruhande y'isezerano dufise ry'uko Imana irari mu mizaje, ushimiye kuko wavuze ngo ndi kumwe namwe ubutakibavira gushika ku mwero wese. Yesu bana n'abagwayi bakije, Yesu bana n'abagowe bakije ubatabare, Yesu bana n'ababoshe babohore, Yesu bana n'abarusha baruhurire. Yesu uri byose ko ugufishe, uburushe wese niwe wagana, izina twaguhaye ni ryiza cyane, Kristo ni wewe karuhuro, uruhura barusha uri mwiza. Yesu waduhaye urukundo rw'Imana yacu. Yesu ni wewe wivugiye uti, jewe ndizira n'ubuzima, nawuja kwa data namujanye. Yesu ni wewe karuhuro. Yesu nuhurira ababoshe Yesu, nuhurira abarushe Yesu, nuhurira abagowe Yesu, nuhurira abihebuye Yesu, nuhurira abafise indoto mbi, nuhurira abitwa izina ribi. Duha umugisha, twuzuze mutima wa mweranda, uduha umunezero. Uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatandatu, uko Rakele yasengeye mu kindi kirere agahabwa umwana biciye muri Biloha, duha yandi mahirwe, duha yandi mahirwe, duha yandi mahirwe. Yesu uri mwiza, Yesu urakiza, Yesu warakoze, Yesu uri kinezero, Yesu uri munezero, Yesu uri byose. Ntugayisengesho rivuye mu kami k'imitima yacu, twitandukanije n'ibyankiro, twitandukanije n'ibisuzuguro, twitandukanije n'imibabaro, twitandukanije n'agacinyizo, turase impanuka, turase ubukene, turase gusuzugurika, turase kubabazwa. Turagukunda, nudukunde kandi udukunde wakaze. Mu izina ryawe ryera ndaduhabwa umugisha n'umugwiza, tubeho turambye, tubeho turambye, tubeho turambye, tubeho turoraniwe, kandi uduhuze n'icyo Imana yagenye ko tubaca mu buzima bwacu. Turase guhuruduka, turase gushinyagurizwa, turase kujebajeba, turase igisuzuguriro. Mu izina ryawe natuye ubwiza bw'Imana ku buzima bwacu, nkavuguruza icyitwa igisuzuguro cyose cya Shetani, kandi ngahamagara ngo ubwenge n'izindi ngabirano bya mutima mweranda bize bikorere muri twebwe, tubashe kuzuza icyo Imana yashimye ko twazoza kuri iyi si.
kandi tubererwe umugisha tukiri kuri isi n'ubuzima buzokurikira. Amen. Mukama urabe imitwaro y'umutima y'abana bawe wishyura uzobukoze iyo banditse mu mwanya w'udushishiro twabo mu gihe batanga gashikanwa runaka, ndagusabye uyirabe bwiza ridupfukama ngo tuyisengere wishyure ubwoko bwawe ubone kudushingira naye mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Mugira amahoro, mugira amahoro, mugira urukundo n'igikundiro, mugira ubwiza n'ubutunzi, ubwizigirwa n'ubwiranda, ushwara amarangamutima yacu uyu munsi. Biremera muri Yesu, biremera, biremera muri Kristo, biremera. Mubwira ababoshe, mubwira abakene, babwire bose muti biremera, biremera kandi biremera. Amina.